Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi aganutse kuri uyu wa 24 Munyonyo avuye mu gihugu ca Angola aho yaritavye inama ihuza abakuru b'ibihugu bo mu karere aho bariko biga ibijanye n'amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu ca Angola ikaba yari yitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuhuza yagenywe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko eka n'intumwa ya Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Iyo nama ikaba yariko yiga ikirangamisi cishigwa mu ngiro bw'ivyo biyemeje mu gufasha ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano, ibyo bise processus de Rwanda na processus de Nairobi isanzwe yegukira akarere ka Afrika y'ubuseruko. Bikuru mu byo bumvikanye harimwo guhagarika burundu intambara mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ico bise cessez-le-feu itegerezwa kuzotangura kuri uyu wa 25 Munyonyo igihe c'isaha 12 z'umugoroba. Abakuru b'ibihugu bakaba bafunditse yuko umugwi wari wo wose ubwana utazokubahiriza icyo bafunditse na cane umugwi M23 udashize ibigwanisho hasi kuri iyo tariki ya 25 Munyonyo igesha 12 z'umugoroba ko ingabo zegukira Afrika y'ubuseruko zizohasha bimwe biboneka abo bose batazovyubahiriza. Abakuru b'ibihugu bakaba bihaye ihangiro ryo kubandanya kurungika inteko ziva mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashigikire igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu ikaba kandi yasavye ishimitse ko atawohirahira ngo yongere gushigikira haba mu vya politike canke mu vya gisirikare uwo mugwi M23. Yindi tariki ihambaye bumvikanye ko ni ya 28 Munyonyo aho ibiganiro hagati y'imigwi igwana muri ico gice ca Kongo izohurira hamwe mu biganiro bizoba bihagarikiwe n'umuhuza yagenywe na Afrika y'ubuseruko wahoze ari Perezida wa Republika ya Kenya Uhuru Kenyatta. Bikaba vyitezwe ko umukuru w'igihugu cacu Burundi azobihagararira ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko nk'usanzwe ayirongoye. Muri iyo nama nyene bongeye barakeza nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu kutwigoro tudasanzwe igihugu c'u Burundi n'akarere ka Afrika y'ubuseruko asanzwe arongoye biriko birakora mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hisunzwe ivyavuye mu nama y'abarongoye inzego zo kwivuna abansi bo mu karere yabereye i Bujumbura kw'igenekerezo rya 8 Munyonyo, basabwe yuko MONUSCO ifadikanije n'ingabo zo mu karere hamwe n'ingabo z'igihugu ca Kongo ko bazofasha mu kwegeraniriza hamwe abagwanyi ba M23 uco bise cantonnement. Ibyo bikaba bizokorwa mu maguru masha mu gihe bazoba bubahirije ibyo bafunditse. Imbere yo gusozera iyo nama abakuru b'ibihugu bateye akamo bashize hamwe inguvu bahamagarira amakungu guhaguruka gushigikira no gutabara abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe izabo n'izo ntambara mu gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ibyo bafunditse byose. Harategekanijwe inama idasanzwe izobera i Bujumbura kugira ngo barabire hamwe ishigwa mu ngiro y'ibyo biyemeje, amatariki akaba azomenyeshwa hanyuma. Inyuma y'uwo mubonano w'abakuru b'ibihugu bo mu karere nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yarabonanye na mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwiherero bakaba baganiriye ku bijanye n'imigenderanire iri hagati y'ibihugu vyabo. Igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ari igihugu kibanyi kandi kivukanye.